Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabaramukije twongera tubaha n'ikaze muri kino kiganiro ku KIVI. Umuryango w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye waratunganije amasengesho y'imisi 4 mu ntumbero gushimira Imana ku vyiza yakoreye u Burundi mu kuburonsa ingabire nziza ariyo nyakwigendera sokuru w'abarundi nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Ayo masengesho kandi yatunganijwe mu ntumbero yo kuragiza Imana u Burundi kugira ishishikare kubuzigama. Mu kiganiro c'uno munsi mukaba rero mugiye gukurikira igice ca mbere kigizwe n'insiguro z'ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza, hamwe rero no gutazira Imana vyaranze ayo masengesho yabaye kuva ku igenekerezo rya 20 gushika ku rya 23 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2020. Nasanze uri mwiza Mana we, nasanze uri mwiza Mana we, nasanze uri mwiza, haleluya, Mana we, nasanze uri mwiza Mana we, nasanze ugira neza Mana we, nasanze ugira neza Mana we, nasanze uri mwiza, haleluya, Mana we, nasanze uri mwiza Mana we. Ku munsi ugira kane ku kibuga c'ishengero Anglikane kiri ku musozi Buye wataziriwe umusozi Karumeli muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi, umuryango w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye waratunganije amasengesho yo gushimira Imana kubwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Ayo masengesho kandi yari yatunganijwe mu ntumbero yo gutanga ishimwe ku Mana ku bindi vyiza yagira akorera Burundi, eka no kuvyo yiteguye kuzobukorera. Yari afise urufatiro ruboneka mu gitabo c'abami ba mbere igice ca 3 umurongo wa 10 kugeza kuri 13. Maze binezereze uhoraho yuko Salomo asavye ivyo, nuko Imana iramabarira iti ibyo ko ari byo usavye ukaba udasavye kuramba ngo usabe ubutunzi canke ngo usabe ko abansi bawe bapfa, ariko ukaba wisabiye ubwenge bwo guca imanza neza, nuko ndakugiriye nk'uko usavye. Ehe ndaguhaye umutima w'ubwenge wo gutahura ku buryo atanumwe muhwanye mu bagutanguriye canke mu bazoguherukira, kandi ndaguhaye n'ico utasavye, ndaguhaye ubutunzi n'icubahiro bituma ata mwami n'umwe azohwana nawe igihe cose ukiriho. Kandi niwagendera mu nzira zanje ukitondera amabwirizwa yanje n'ivyagezwe vyanje nk'uko so Dawidi yagenjeje, nzoguha kuramba. Maze Salomo arikangura amenya ko ari indoto, maze aja i Yerusalemu ahagarara imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho, ahosereza ibimazi, ahatangira n'ibimazi vy'ishimwe, atumirira abantu biwe bose inzimano. Imana ihabwe icubahiro. Ayo masengesho rero yari yitabwe n'isinzi ry'abantu bagizwe n'abene gihugu, indongozi zitandukanye z'igihugu, abemera Mana bavuye mu mashengero atandukanye, eka n'abandi. Ibirori vyatangujwe n'urugendo rw'amahoro rwari rurongowe na nyenicubahiro Kizigenza n'umutambukanyi wiwe, baherekejwe n'izindi ndongozi z'igihugu zitandukanye, eka mbere n'abene gihugu bari baje bava mu makomine atandukanye y'intara ya Ngozi. Hano Ibuye muri komine ya Mwumba muri ntara nziza ya Ngozi, ngo nta yindi Mana nzotambira. Imana ni nziza cyane, Imana ni nziza cyane, iyo Mana yadukunze iyo yatanze umwana wayo. Ari hano mwa kino kibanza hari akayaga keza cyane. Haciye hakurikira amasengesho twarongowemwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye. Yarashimiye Imana ku bwa sogokuru w'abarundi n'ivyo Imana yamukoresheje,
arasengera samuragwa atibagiye Uburundi n'abarundi. Mukama, turi ngaha nk'abarundi n'abarundikazi, tuje gushima Mukama ivyiza dufitiye. Turagushimiye Mana nzima ingene waduhaye sokuru wacu. Tuje ngaha kugira ngo tumushikane nk'ikimazi kiguhimbara. Turagushimiye Mana kubutwari n'ubukerebutsi. Turagushimiye Mukama urukundo wari waramuhaye. Turagushimiye Mukama ingene yitwararika Uburundi n'abarundi. Turagushimiye Mukama ingene atakoze kugira ngo abarundi tumererwe neza. Mukama, turaje tukuzanira ibikorwa byose yakoze kugira ngo bikubere umubavu umota neza. None Mana nzima, turagusabye turungikire mpemu yera aze yamatwibutsa, aduhe kuzirikana, aduhe kugendera ibikorwa byiza byaranga umuvyeyi wacu. Mana nzima, twovuga ntitwoheza, ariko muri byose turamugushikirije Mukama kuno musi mwiza turi ngaha. Turashima Mukama ingene yasize aduhaye samuragwa. Turasavye rero ijya migenzo myiza yamuraze, ubutwari, ubutungane, gukunda igihugu n'abarundi bize vyame biranga samuragwa. One Mana nzima, samuragwa twarose, turamusabiye ubwenge n'ubwitonzi, turamusabiye amagara meza, turamusabiye umugisha. Mana nzima, aho uzovuga kwaja aza kugamburukire, ariko aho uzobona ko bidakwiye kwaja ntazogende. Mana nzima, ndafukamye ngaha ndandikishije kirazira kuri samuragwa. Ntihaze hagire Mana nzima imigabo n'imigambi y'umwasi imuturukira. Mana nzima, ndandikishije kirazira ku Burundi n'abarundi. Mana nzima, ndazitirishije imbibe zose z'igihugu cacu. Mana nzima, ndabohesheje mpiri ikiza coronavirus mu gihugu cacu. Mana nzima, ndabohesheje mpiri imigabo n'imigambi y'umasatani kw'isi yose. Mana nzima, ndataramuje coronavirus muri Afrika ndetse no kw'isi yose. Turasavye amahoro Mana nzima yahungabanijwe n'ico kiza coronavirus, kugira ngo imbibe zuguruke, kugira amakungu akire coronavirus ndetse n'Uburundi bwacu twibere mu mahoro yawe. Mana nzima, turakweretse abantu bose bari ngaha. Turasavye y'amaraso y'umwana w'igiciro abanza corore umuntu wese ari ngaha. Mana nzima, aho twiyumviriye nabi, aho twakoze ibyo tutazi kutamenya byose, turasavye amaraso yawe y'igiciro aze atwikire igihugu cacu, kugira ngo Mana nzima twibere mu mahoro, amahoro ava ku Mana. Turasavye Mana ituze mu mitima y'abarundi. Mana nzima, turasavye ituze ku mitima y'abarundi bari hanze. Ariko Mana nzima, turakweretse nabo naho bari, urabahamagara meza, urabazitira nabonye nikiza coronavirus nikabasanga iyo bari. Igaco tugusavye ubahe kwibuka igihugu cacu, impetso umuvyeyi yabibarutse. Turi ngaha kandi turazi kuri kumwe natwe. Turakweretse Mana nzima, abazova mu mihinga itandukanye baze bashika amahoro. Urabarinda amasanganya, urabarinda kugwa no kuvunika, baze bashika amahoro Mana nzima. Umuntu wese azoba ari ngaha uwo mwanya ntuzobe wipfa gusa. Turasavye ijambo ryawe, ijambo wateguriye uwari we wese. Urazi ubukene bw'umutima wo mu mari ngaha, ne turagusavye twuzuritse udukomeze. Turasavye n'umuvyeyi Bikira Mariya adutwikire mu mutamana wiwe, kurya Mana nzima inkoko ibundikira imiswi. Turabondekirije abarundi n'abarundikazi batwikirwe n'umutamana wo mwijuru, ntagire n'umwe yocika ngo aje mu vyara vya shetani. Mana nzima, turashimye kuri byose, turakengurutse kandi turashimye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Imihari itandukanye y'indirimbo ntiyari yatanzwe kugira ngo ifashe ishengero ryaraho guhimbaza Imana no kuyitazira. Aha twovuga nk'umugwi Valiant Heroes, abahizi b'inkomezi, uri mwabana ba nyakwigendera President Nkurunziza,
n'ab'izindi ndongozi z'igihugu hamwe n'umugwi Walk in the Light ugizwe n'abana ba nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Gomba twese tujane turafise Imana uko biri kose turafise Imana yamiri kumwe na turafise Sawa sawa, ilishura wazuri sana wale ni wazuri sana wanafanya vizuri. Mwijambo ry'Imana ryo kuri uwo munsi ryashikirijwe na Reverend Denise Nkurunziza ryasomwe mu bami ba mbere igice ca 3 ahavugwa inkuru z'umwami Salomo yasavye Imana ubwenge n'ibindi kirabimwongera. Ati umuntu wese ku rwego ariko arakeneye ubwenge na cane cane indongozi. Ngo abarundi nibagira bose ubwenge Uburundi buzokomera. Ndongozi zacu mwagiriwe ubuntu mugahabwa amabanga musaba ubwenge nubwo twese tubukeneye ariko mweho murabukeneye inshuro nyinshi dusaba Imana iduha ubwenge uko kubusaba ni gute nukwama twubaha Imana kubaha Imana nugukorera neza abuhawe kurongora kubaha Imana nukuba umwizigirwa ukaba umwizigirwa aho uri haba ari mu muryango abana bakubaha Imana bakongera bagaca bubaha n'abavyeyi ubwenge baraburonka umuntu wese tubandanije kubaha Imana ubwenge buzoba muri twebwe. Mwijambo yashikirije nyenicubahiro President Ndayishimiye yavuze ku bikorwa vyiza Imana yakoresheje nyakwigendera sokuru w'abarundi Petero Nkurunziza kuva ashika ku butegetsi mu mwaka w'2005. Ati Imana yagendanye nawe arasanura igihugu agisiga gitunganije. Imana baragendanye arasanura igihugu cy'u Burundi kirasubira kiratoha none yakidusigiye ari igihugu koko yamaze kugishikanaho kigira uburongozi nyabwo arabitunganya adusigira ibitumbereye. Uno munsi ntitwaje kurira kubera sogokuru wacu yatuvuyemwo ahubwo twaje gushima Imana kuvyo yakoreye Uburundi bugasubira bugatoha. Mama buntu ariko aratwigisha atubwira ati ukazobona ibintu vyiza birimwo umenye yuko haba hariho wavyitangiye niwabona atanumwe nawe aravyitangira umenye ko hariho uzovyitangira. None ga yemwe ivyo vyo dutangaza tubonye sogokuru yaradugije Uburundi hageze aho dutangwe kurya ivyamwa haba Imana igaca imwiyegereza no kuvuga yuko ibi vyiza turi mu munsi turafise wavyitangiye gume dukenguruka kugira ngo Imana igume iduhezagira. Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje ko ayo masengesho yatanguye mu gihe leta yari yarayishizeho imigambi igiye kurangura. Ati ibihe tugiye kwinjiramwo rero bigereranwa n'igihe abanyesirayeli bajabuka Yorodani nta manu basubiye kuronka. Umukuru w'igihugu ati tujabukanye isezerano Imana yahaye sokuru ririmwo imigisha mugabo kandi ririmwo n'imivumo mu gihe abarundi batorangura ishaka ryayo. Ejo hatarenze ejo niho leta yaraye ishizeho neza na neza imigambi yose izorangura muri uyu mwaka. Plan d'action ejo niho leta yishizeho vyerekana yuko uno munsi dutanguye ikivi. No kuvuga yuko rero uno munsi tumenye ico uvuga ya manda y'Imana uno munsi niho iheze hanyuma dutangure rero yindi manda Imana iri imbere iguma igenda imbere. Nagira rero ndababwire dutegere neza ibihe tujya twinjiremwo. Imana yaradufashije Uburundi burazuka turashiraho ubutegetsi tutegere neza twari tukiri mu bugaragwa n'ikimenyamenya n'utakoze yararya. Hariho abantu benshi birirwa bicaye ngo bariko bakora akazi ka leta muga bagahembwa
nihaba rero twararosa mana kujya ko bugaragwa tukaronka inyama tutakoze nimumenye ico bisigura uno munsi ubu turinje mu kindi gihe tujabutse Yorodani turajabutse Yorodani Yosuwa amaze kujabuka Yorodani amana ntiyasubiye kuboneka barya bakoze ivyo mubitegere neza abarundi mwese ico tujanye rero ni isezerano yasezeraniye sogokuru wacu mbere yo ndababwire iryo sezerano Imana yari muhaye hari ku itariki rya 22 mu kakara 2011 iryo sezerano niryo tuzoguma dushingira intaye kuko ryanditse mu gusubira mu vyagezwe 28 kuva ku karongo ka mbere kugishika ku 14 mu gitabo c'inkuru nziza y'abakatolika bavuga ngo ni mu gitabo c'amategeko 28 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 14 twaje ngaha ibuye kuko niho Imana yamuhereye iryo sezerano rero twame tuzi yuko tuzokwama tugendera ayo mategeko ko tutagendeye naho iryo sezerano ririmwo imihezagiro mugabo rikatugabisha no ku mivumo mu gihe twarenze kwisezerano. Amasengesho ya mbere yo kuri uwo munsi wa kane akaba rero yarangijwe n'isengesho ryadugijwe na Sebarundi asengera abarundi bose. Ku muhingamo w'umunsi ugira kabiri w'ayo masengesho hakaba hari ku igenekerezo rya 21 Myandagaro haranzwe n'indirimbo zo gutazira no gushima Imana z'imihari y'abaririmbyi itandukanye. Mu ijambo ry'Imana yashikirije riboneka muri Matayo igice ca 13 umurongo wa 44, Reverend Pasteur Dieudonné Nsabimana yasiguye ku ijambo ry'uko umunyabwenge agira amaso yo kubona. Ati abarundi Imana igomba ko tubona iyo Burundi buva niyo buriko buraja. Nagoma ndababwira yemwe barundi kazi Imana itugomba ko Imana igomba ko tuba abanyabwenge kandi babona iyo Burundi bwavuye babona niyo buriko buraja. Amina amina abantu b'Imana. Ndiko ndatsindagira umunyabwenge agira n'amaso yo kubona. Haleluya. Akabona ibiriko biraba akabona iyo Burundi buriko buraja. Amina amina abantu b'Imana kuko imbere ni heza mubarire ngo imbere ni heza. Umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye nawe mu ijambo yashikirije ryo kuri uwo munsi yaragarutse ku bihe bitorosha abarundi baheruka gucamwo bijanye n'urupfu rw'uwahoze arongoye Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza. Yarashimiye Imana ko yabanye n'abarundi muri ivyo bihe yongera arayikengurukira ku bikorwa vy'ubuhizi yakoresheje uwo muhisi vy'ukubaka Burundi. Prezida Evariste Ndayishimiye yaciye amenyesha ko ubu Burundi buri mu minwe y'Imana atabazogomba konona Imana nizobihanira. Ntihagira umuntu mu Burundi azosubira kugira ubwoba Imana yaramaze kwifatira mu ntoki uburundi. Mwemera mutavyemera Imana yarahejeje kwifatira mu ntoki kandi abarundi ndazi neza ntibazopfa basubiriye gucanamwo ntibizokunda. Imana byose yabitunganije muzobona mu minsi itarambiranye ata kintu na kimwe atamvo y'amacakuri mu Burundi kihari atamvo nimwe. Yatoranye Uburundi bwasanzaye ubu niho ntangura kubona ko Imana yarasezeranye ko abarundi bazosubira kwegerana bose. Muga abarundi babandi nabo bintagondwa bagoma bashaka kuvuruga nabo Imana izobimenyera. Nico gituma jewe nagomba ngaha mbe ndagabisha abantu bazi yuko babita bakavuruzi
umuntu azosubira kuvyoronga Uburundi Imana yonyene nizomwihanira. Muzobona neza mu minsi iza abahora bankana bose bakundana basigaye bacuritse imitwe hamwe bayaga icokorwa kugira ngo Uburundi bube rurangiranwa. Amasengesho yo kuri uwo munsi akaba yasozerewe n'indirimbo zitandukanye zo gushima no gutazira Imana zirongowe na Sebarundi. Ku muhingamo ku munsi wa gatatu w'ayo masengesho naho hakaba hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 Myandagaro mu ijambo ry'Imana yashikirije umukozi w'Imana Olivier Irakoze yishimikije amajambo dusoma mu gitabo c'imigani igice ca 3 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6 havuga ngo umumenye nawe azogorora inzira zawe zose. Yarashimiye Imana ko yasubiye guha Burundi umukuru w'igihugu ayubaha, ati Satani yarapfuye ibendera rya Kristo riraduzwa. Nyene cubahiro nyakwigendera amaze kutubwira yuko atazokwitoza. Twebwe abakozi b'Imana nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu ahamaze imisi ariko arabivuga ingere nawe yarabicishijemo mu nyigisho z'indongozi. Aravuga ngo umunsi abitubwira ko atazokwitoza. Natwe ubwacu twasohotse ata muntu avugana n'uwundi. Abakozi Imana twari twamaze kurengerwa ariko mu nyuma turigarura turavuga duti bitangura inyenyeri za ku gihugu cacu byavuye ku mavi nubu naho ko asohoye iryo jambo ko Imana imubwiye ko arangije reka dusubire dufukame tubaza Imana uw'Imana igiye kuduhereza. Kigikorane cyaje gukonfirma aha ku musozi Karumeli Imana yaje gukonfirma yuko ico twayisavye ari cyo yaduhaye. Ikintu nkene ko dushimira Imana mu nkundire kubera Imana itaduhaye umwami atigeze amenya ivya Yosefu ngo tuje ku kimoko tuve Gosheni dusubire mu buzi ibintu byaramaze kumera neza. Mumpera umwami wanje cubahiro n'amaboko abiri nimba utamugaye numpera umwami wanje cubahiro. Aragaheza gigwa ibihe byose yaradutaturuye yaratugiriye neza yaduhaye Mose nawe arangiza neza ashikiriza imwemu yiwe muri Yosuwa. None uyu mwanya turiko turashima Satani ntagiye afise ikibanza ibendera rya Kristo ryaramaze kuduzwa nta kizobasha kurimanura. Imbere y'ukwakira ijambo ry'umukuru w'igihugu ryo kuri uwo munsi imihari y'abaririmbye nka Walk in the Light gendera mu muco hamwe na chorale Les Amis du Roi David abagenzi ba Dawidi barafashije ishengero mu gikorwa cyo guhimbaza no gutazira Imana. Mu ijambo ryiwe ryo kuri uwo munsi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yafashe umwanya wo gukengurukira Imana ingene yamushoboje mu gihe yashikiriye uburongozi mu bihe bigoye, akemegwa n'abene gihugu mbere na bamwe mu bo bahiganwa bakamwizera mu kumuhunda amajwi. Imana ikaba yagiye iraragira Uburundi. Sebarundi yaciye amenyesha ko ayo masengesho yatunganijwe ari akaryo keza kubayitavye ko guhinduka bakavavanura n'ingeso mbi z'ubwoko butandukanye kugira ngo birinde umuvumo uva ku Mana. Aha twaje kugira ngo duhinduke dutangure ikivi twese turabera. Hariho ivyo twahora dukora ubu dutegereza kuvavanura navyo. Ko twiyemeje kuba Imana ari yiri imbere ingeso zose twari dufise zo kwikunda dutegerezwa kumenya yuko tuvavanura nazo. Ubwa mbere nta kindi dusaba atari kwikunda tukayisenga kurusha ibindi vyose. Erega burya hariho abafise utundi tumana. Hariho ababona ko umuntu ari wamubereye Imana. Hariho abakiraguza ngaha mu Burundi. Erega uja ku mupfumu burya bagiye kurondera iyindi Imana yiwe.
tubandanije tuja ku bapfumu umuvumo tuzaba turiko turawikwegera kandi ga ubu ngo abaja ku bapfumu cyane n'indongozi tuvavanure no kumva ko hari izindi mana ifaranga ntiriba imana yacu abantu ntibaba imana zacu imana ni imana imwe rudende ikindi imana idusaba no gusonera abavyeyi gusonera abaturuta dusonera abavyeyi n'abaturuta bose kuko muri Burundi bwacu kugira bufutane habanje gupfa akaranga turata imico yacu indero iratakara mu miryango hari habigisha bamaze guta ibanga ry'ubuvyeyi bibagira ko ari bo bavyeyi ba kabiri abigisha rero nibamenye ko ari abavyeyi mu gihe rero batazokwitwarika nk'abavyeyi abana nabo bazota iwa muco n'akaranga batangure kugaya ababaruta kuko ataco biba bimaze erega risigaye ari ibara kuko hariho n'abarimu basigaye bagira bahabara abana bigisha uwo n'umuvumo mubi tuve ngaha duhindutse ivyo vyose ntituze dusubire kuvyumva ahandi tuzoba twikwegeye umuvumo ko Imana twayihaye ikibanza ca mbere izodukubita inkoni none ko twayemereye hagire ubuzosubira kunguruza karimbi ka mugenzi we biranditse kunguruza karimbi kurengera mugenzawe n'umuvumo soma gusubira mu vyagezwe murabibona neza hariho abitwaza ubukuru akitwaza igikenye akanyaga agatongo ka kumwene gihugu Imana iranka umuntu azimiza impumyi ca wiyumvira wewe ni wewe uri ndongozi uri umuyobozi mukuru w'ahantu ugaca utuma dafe ngo tugira aka kantu we niwe wamutwara cyangwa ukabwira umushoferi wawe ngo nabo kuntu ngo woja kunywesha igitoro kuri boya leta ngo hanyuma ngo uce nkurira ko ibido ya veritre guca uyijana muri ya voiture yanje muhira ngo uri ndongozi ubu kwezi umuvumo kuko ubuhejeje kwigisha nabi ngo wibuhetse ukigisha uri mu mugongo watsi giturira uri ndongozi we ni wewe wariko uramurongora none uvuze uti mukorero gukorera banzumpe murumva ingene igihugu bucishe nayo Imana yari yakuragije babene gihugu ntihagire ubuzorenganya imfuvyi n'abapfakazi mwijambo ry'Imana bavuga inyambukira n'umugogwa aba yaragowe uciye rero umurenganya ubumenje aho uwo mufashe neza ndongozi ndababwire twinjiye mu kiringo rero Imana ari komanda supreme reka kiya kiringo ikicimana duhejeje burya yari année préparatoire yari manda préparatoire ubu rero ni manda rero Imana igira itware rero nyagutwara utazotinya Imana nakazi kiwe ntambazi hariho rero ikindi gikwega umuvumo urazi kurya umuntu mwihishijeko ico gihe shetani yari yaratwifatiye abarundi twarabayingyarya barya tuyaga babera hino abarundi uburyarya tubuhagarike ahandi tuzoba dukweze umuvumo bisome biranditse iryo n'ijambo ry'Imana ubusambanyi hariho ivyo Imana leta ihangane ubusambanyi n'ibikoko n'umuvumo abasangiye ibitsina muribuka Sodoma na Gomora hariho ikintu Imana itarigira yihanganira kitabaho mbere jewe sigaye niyumvira yuko umugera wa sida nico cawuzanye na coronavirus njyano yayizanye none kwikaza ahantu ivyo vya homosexuality bikaze yega genda murabe aho corona ikaze niho hakaze n'ivyo bintu vy'abagabo barongorana n'abagabo abagore barongorana n'abagore none wose umuvumoga yemwe dutegerezwa kugwanya amategeko mabi ntituze tuvyemere yemwe naho hazoba kurunganwe rugira 50 inyuma ya twebwe ntihagire uzopfa yemeye homosexuality muri iki gihugu cy'u Burundi ico tugisezerana n'umuvumo amasengesho yo kuri uwo munsi nayo nyene akaba yarangijwe n'indirimbo z'amashimwe no gutazira Imana Ku muhinga
muhingamo wo ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 23 Myandagaro ari nawo wari umunsi wo gusozera ayo masengesho yari yatunganijwe n'umuryango wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gushimira Imana ku vyiza yakoreye Uburundi mu kuburonsa sokuru w'abarundi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, hamwe rero no kuragiza Imana Uburundi kugira ishishikare kubuzigama. Naho nyene imihari y'abaririmbyi ntiyatanzwe mu gushikiriza indirimbo ziri mu butumwa butandukanye. Abarongoye intara ya Ngozi barafashe umwanya wo gukengurukira umukuru w'igihugu ko yiyumviriye gutegura ayo masengesho mu ntara ya Ngozi no kukungene adahengeshanya mu gushigikira iyo ntara. Bakaba mbere baciye bamushikiriza akaganuke kagizwe n'ifoto yiwe. Nyenicubahiro aramutswa Uburundi yarafashe akanya amenyesha ko abarundi binjiye mu Burundi bushasha bugereranywa n'igihugu c'Abisirayeli kizira inzara kigatembamwo amata n'ubuki. Yarashimiye umuryango usigwa na Nyenicubahiro Petero Nkurunziza na cane umutambukanyi wiwe Denise Nkurunziza batazira mama buntu kukungene yafashije mu nteguro zo gutegura ayo masengesho n'ibikorwa yakoze mu kuremesha imitima y'abarundi muri ibi bihe bidasanzwe Burundi buhitiyemwo. Yaciye amwemerera ko leta y'u Burundi izokwama ishigikira uwo muryango, mbere akaba yaciye ashinga ko igenekerezo rya 20 Myandagaro hazokwama hatunganywa amasengesho mu ntumbero yo kwibuka umuhisi Perezida Nkurunziza. Nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye asaba indongozi zose gushira habona amatungo yabo kugira ngo amenyekane mu ntumbero yo kwerekana akarorero keza ko kugwanya ubusuma no kunyotora itunga ry'igihugu. Dukengurukire cyane mama buntu kukugene yagumye hafi y'abategura iri koraniro. Yarabahanuye abereka inzira nziza biteguramwo mu mukomera amashi menshi cyane. Turamukengurike kandi kukugene yaremesheje abarundi bari mu mwiheburo akatubera umuvyeyi koko. Nimusubire mu mukomera amashi. Natwe ku bwacu reka duhafatire akanya kugira ngo tumwemerere kandi ko leta y'u Burundi izoguma ishigikira uyu muryango. Tuzoguma tuwushigikira kuko sogokuru yashengeye umukama abarundi twamaze kumwidugiriza tumugira imboneza kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu. Ni muri iyo ntumbero mbere jewe nyene nshinze yuko iri genekerezo rya 20 Myandagaro ritubera igenekerezo koko tuzokwama turiko duhimbariza ko Imana. Kubera iryo genekerezo zokwama tumenya ko ariho Imana yaduhaye ubwahuro bwo gutangura ibikorwa, tuze turayikengurukira uko umwaka utashe. Iri genekerezo rya 20 Myandagaro imyaka yose izokurikira itubera ikimenyetso c'intahava ko sogokuru wacu ariwe yadutanguriye iyi nzira y'Imana. Nagomba afatire akaryo kugira ngo ntumire indongozi zose ko twese twiyemeje kugenda turi bashasha duhindutse. Nagira ndabasabe guhera ku munsi w'ejo mutangure gusuzuma amatungo yanyu yose mufise kugira ngo muri izo ndwi zikurikira tube twahejeje kubishira ku murongo tubishikirize abajejwe ubutungane kugira bitubikire. Nitwaheza ikiringo tuze dusubire tubereke ivyo dufise babone yuko atavyo twacishije ku ruhande. Dusanzwe tubizi yuko muri umugambi wo kugwanya igiturire no kugwanya isesagura y'itunga ry'igihugu dusanzwe tuzi ko amategeko yabitegekanije, ariko burya benshi ntibari babizi. Nico gituma rero nciye ndavyibutsa kugira ngo indongozi zose zigende zibe
zirarimbura zishire ku rutonde ivyo zifise, amatungo zifise, kugira ngo ntihagire abazotugereka ko inkono ishushe ngo hari ivyo twanyonoye kandi vyari ivyo twari dusanzwe dufise. Kandi rero duhejeje ikiringo naho nyene tuzosubira twerekana ivyo dufise kugira ngo bimenyekane. Uwo munsi wo kurangiza amasengesho kabaye akaryo kadasanzwe ku ndongozi n'abandi barundi bose bari bitavye ivyo bikorwa, ko kwandika ku mpapuro umwe wese ivyaha, intege nke ziwe n'ubube gito bwiwe bwose, kugira ngo babishikirize Imana ibibakureko. Inyuma y'ikimenyetso co guturira izo mpapuro, Sebarundi yaciye aduza isengesho mu gishingo c'abarundi bose, asaba Imana imbabazi kubw'ivyaha abarundi bakoze. Turagukengurukiye ko waturemeye ubu Burundi bwacu, ukaburema ari igihugu cy'igitangaza, igihugu watatse ivyiza vyinshi, ivyiza byatumye ico gihugu kiba rurangiranwa, amahanga yose akagitangarira. Turagukengurukiye Mana ko watwubakiye igihugu cacu, ukakigira koko igihugu c'agatangaza, gifise amazi, kigwa imvura, gifise ivyatsi bitotahaye, ibiribwa n'ibitaribwa, gifise ibidukikije bikingiye. Mana y'ikigongwe, twebwe ariko turi babahe biyake, abarundi twari yibagiye, turategwa ni dayimoni ituma dusambura igihugu cacu, turasambura na twebwe nyene, turibagira ca gihugu ciza wari waturemeye. Mana nzima, twarabaye gito, turibagira Mana nzima ko ari wewe ugaba vyose, ko ibintu naho twavyononye ubigarukana. None Mana nzima, turabishe amaso yawe ikigongwe, utugirire ikigongwe kuri ubwo bube gito bwacu, utubabarire. Erega Mana warabitwemereye yuko igihe tuzoba twagucumuyeko tukakwambaza kuzotwumva. None Mana nzima, kuri ubwo bube bwito bwacu turagusavye imbabazi. Turi ngaha, turi indongozi z'igihugu, duhagaze mu gishingo c'abarundi bose, kuko twacumuye twese, kugira ngo tugusaba imbabazi. Turagusavye imbabazi, turagusavye imbabazi, kandi turagusavye n'inkomezi zo gushobora kwemera ko twagucumuyeko. Turagusavye se Mana nzima, uturabe ryiza, uturabe ryiza, kuko ishetani yatunyoshe, idayimoni yatunyoshe, yaratugoye ko ituvamwo. Nubu turacafise agatima kabi, turacashaka konona ya shusho yawe we Mana wari waremeye Uburundi. Turacafise umutima wo gushaka konona y'urwanko. Turagusavye Mana nzima, iyo dayimoni, iyo shetani yatunyoshe ikadutuma tutabona neza igihugu waturemeye, uhidukuremwo, uhidukuremwo se Mana nzima. Erega Mana, twamaze kuvyemera, turemera, turerekana ishaka yuko dukeneye yuko iyo nyosha mbi ituvamwo. Na Paulo yarabivuze ati, nshaka gukora iciza, ikibi kikantanga imbere. Mugabe ivyo bibi tubigushikirije wewe Mana, uturungikire mutima mweranda, kugira ngo aguma duhanura kumenya ikibi n'iciza, aduhoze. We Mana nzima, turagutuye imitwaro yacu, turagutuye ibibi vyose twakoze, tubigutuye tuvyanditse ku mutima, twebwe turabituriye. Udufashe uzibire rero, uzibire shetani ntigaruke, ya dayimoni ntigaruke. Dufashe se Mana yacu, urungike abamarayika badukingire muri iki gihugu cacu, ba Mikayeli baze badukingire, kugira ngo ntihagire shetani isubira kudukorako. Turagusavye se Mana nzima, udufashe tugire umutima, tugire ubwenge bwo kumenya guteza imbere igihugu cacu. Uduhe ubwenge butuma tutazosubira kugwa mu kibi, tumenye gutandukanya ikibi n'iciza. Mana nzima, hariho shetani ifatiye ku maronko, iyo dayimoni yirukane, kuko niyo sezana ya vyose, niyo nyira yabazana. Uyitwirukanire kugira ngo dukundane,
tubone ko ibyo waturagije ibyo waduhaye ari iby'iwacu twese mana nzima. Turagutakambiye mana nzima, utugume hagufi, utugume impande mana nzima. Warabitwemerera twereka yuko Burundi ari we uzobuzamura, natwe abarundi turemera ko tugushize imbere, tuguhaye ikibanza ca mbere. None mana nzima, nutwemerere twebwe abarundi turi indongozi, turi ngaha twese twicishije bugufi imbere yawe. Twemerere ufate bato do commandement, uturongore kuko inyobozo yawe turazi yuko iduhumuriza, turazi yuko atakibi we waduteguriye ibyiza gusa. Ntihagire umurundi asubira kwihebura. Abarundi bose bagira umwizero, babone ko ari we uragiye Burundi, bagira umwizero ntibasubire kuja mu bintazi. Ntihagire umurundi asubira mu bupfumu, ntihagire umurundi asubira kugira ihera imana yiwe, ntihagire umurundi asubira kugira umuntu imana yiwe. Tubone ko ari wewe mana nzima, ari wewe uturongoye mana nzima. Tumaze iminsi turi mu nyonga zawe, twarakweretse umutima wo gukunda ko tuwufise, kandi nawe turazi yuko uwamana kandi ugumudukunda. Turagusavye se mana nzima, uduhezagire uko twaje twese, uhezagire n'abarundi. Aha turi kuri Karumeli niho habereye akumiza. None mana nzima, reka tuze twame tumenye iminsi yose yuko ngaha ariho wahinduriye Burundi, ariho wahinduriye abarundi. Turagusavye mana nzima, uturagire, turemeye uturagire na ya nkoni yawe. Turagusavye mana nzima, ugumane natwe, ugumuhezagira abarundi, uduhezagire. Aho tuvira ngaha se mana nzima, tugende tujanye umuco, tugende tujanye iyi migisha uduhaye ituma atadayimoni isubira kutwononera Burundi, isubira kutuzamwo. Uturagirira Burundi bwacu buzunguruke, ni dayimoni ziri hakurya ntizize. Turagusavye se mana nzima, abarundi bashwiragiye kuva kera dutangwe gusambura Burundi, bose bakunda igihugu cabo, batahuke baze twese tugire urunani tubake igihugu cacu, tucubake kugira ngo ubu murimo guhimbara, kugira nawe wame wibereye kumwe natwe kubera tuguhimbara. Turagusaba se mana nzima, utwakirire iyi mitwaro yacu kuko ni wewe ujejwe kuyikorera, twebwe ntitwoyishobora. Yitware mana nzima, uheze wewe uyihonyange uyiturire kugira ngo ntizidukurikire. Turagusavye mana nzima, Burundi ugumuburagiye, uturagire twese. Tubisavye twihetse ku mwana wawe Yesu Kristo warungitse ngo aducungure, abari we aguma turagira n'ubu. Tubigusavye kandi twizeye ko mutima mweranda yamaze kudushikamwo azoguma turongora hirya no hino kugira ngo ishetani ntizisubire kutwegera. Tubisavye rero kubwawe wenyene Data, Mwana na mutima mweranda. Amen. Ikindi gikorwa gikomeye cyaranguwe kuri uwo munsi wo gusozera amasengesho kwari ugusengera isanduku y'isezerano. Isezerano Imana yahaye Burundi ibicishije muri sokuru w'abarundi Petero Nkurunziza. Iryo sengesho naryo rikaba ryadugijwe na Reverend Pasteur Denise Nkurunziza. Turi hano imbere y'isanduku tugereranya nka ya sanduku y'isezerano y'Abisirayeli, nkuko isanduku y'isezerano y'Abisirayeli yarimwe amabwirizwa by'abisate by'amabuye, no muri no sanduku umwami ya ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga ngo iyi Bibiliya ibe ikimenyetso kizotuma abarundi n'abarundikazi bamana inyota yo gusoma ijambo, bamana inyota yo kugendera mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, rirakiza, rirabohora, rirahana, rigahanura, rigatunganya umuntu akaba umuntu ashitse. Nibyo duhejeje guturira intege nke zacu, ibigabitanyo byacu, ariko n'ijambo nijyaba muri twebwe rizoduhindura gose, ridukize gose. None mwami turagushimiye kubw'isanduku y'isezerano
iri mu ijambo ryawe rizohora rihererekanywa uko bazogenda bakurikirana kugira ngo umuntu wese aze yamagendera mu ijambo ryawe. Turanagushimiye yuko samuragwa wacu yarazwe ijambo. Ibi turabigushimiye cyane. Ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo rifise ububasha budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye mwami. Iyi bendera y'igihugu cyacu cy'u Burundi iri muri no sanduku y'isezerano. Iri bendera mwami ni represent igihugu cyacu cy'u Burundi. Mwami rize ryame rihungabana mu kirere, izina ryawe rihabwa icubahiro. Uburundi buze bwame burinzwe, Uburundi buze bwame buzitiriwe mu izina rya Yesu Kristo. Burinzwe n'ijambo ryawe, burinzwe nawe uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi. Burundi buze bwamwe kw'igitinyiro, icubahiro n'igikundiro. Uragwana n'abatugwanya, uraburana n'abatuburanya. Ubonye ibiduhagurukiye uzohaguruka ufata inginzo nini na ntoya, udutabara abagwanizi bacu mu izina rya Yesu Kristo. Uburundi bwacu mwami buze bwame busabwa, buze bwame buganje mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho nyene ingabo, turagushimiye iri bwirizwa shingiro riri muri no sanduku y'isezerano. Ryabwirizwa shingiro ririmwo yuko wagizwe uwa mbere mu izina rya Yesu. Uze wamuri uwa mbere. Ribwirizwa shingiro niryo leta yisunga, igihugu cisunga kugira ngo kirongogwe neza. Rero wagizwe uwa mbere, turakweretse ino bwirizwa shingiro wagizwe uwa mbere. Turasenga kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo abarundi twese tugushire imbere, tukugira uwa mbere vyibwina mu mitima yacu, atari ivyo tuvuga ku munwa gusa, ariko bibi biva ibwina mu mitima yacu. Uzoba ukoze cyane mwami. Hari amategeko yagiye arongora igihugu akinyiza, amategeko mabi, amategeko atujana mu vyaha, ayo twarayasezereye. Turagushimiye ko twaronse amategeko mashasha arongora igihugu kandi ukabushizwe imbere. Turabigushimiye cyane. Turagushimiye idrapo y'ubumwe bw'abarundi mwami iserukira ubumwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turagushimiye iyo twavuye naho tugeze mwami. Turagushimiye ko abarundi uri kuradushira hamwe. Ivy'amoko turagushimiye ko turiko turabirengana. Turagushimiye n'ivy'amadini ko turiko turabirengana. Turi umwe mu Burundi, turi umwe kandi twarabwiwe ngo tubaye umwe byose birashoboka. Turagushimiye rero uko iyi drapo izoba muri risanduku ry'isezerano rigira ubushobozi bubandanya gukwegera abarundi hamwe. Abahambaye n'aboroshe tube hamwe, amoko yose tube hamwe, imigambwe yose tube hamwe, amadini yose tube hamwe, intara zose tubumwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ntihakagira ikizokongera kudutandukanya na kimwe mu izina rya Yesu. Abahora badutandukanya, amahanga yinjiye mu Barundi akatwigisha ibidutandukanya, twarabisezereye ntibizogaruka ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ko mu bumwe tugiye gukoreshwa iby'ubuhizi. Turagushimiye uhoraho iyi bateau de commandement mu izina rya Yesu Kristo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ariyo yishimikiza, ariyo yitwaza nk'inkoni mu izina rya Yesu y'ubushobozi. Mu izina rya Yesu reka ihinduke ya nkoni ya Mose, imwe yaduza ibitangaza bigakoreka, imwe yaduza ubushobozi bw'Imana bukamanuka buhagarika amazi ku ruhande rwo haruguru no hepfo, ubwoko bw'Imana bukajabuka. Igihe cyose Burundi buzogira ikibazo akayiduza, tuze tubirengane mu mahoro n'umutekano. Abasi bacu barorera, abasi bacu aribo bihitana nk'uko byahitanye Farawo mu izina rya Yesu. Iyi nkoni igihe cyose bazazaniwe akayiduza, ibintu bize bigende neza. Igihe cyose hagize abamuhagurukiye mu izina rya Yesu akayiduza, mwami baze basubizwe hasi mu izina rya Yesu. Igihe abarundi bagize ico bakena mwakumwe mwami, Abisirayeli bagize inzara, Mose avuze ijambo rimwe gusa ibintu byarakoreka, nawe yidugije gusa abarundi baze baronka ibibahagije. Urakoze. Igihe cyose ayifise ububasha n'ubushobozi buze bumanuke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo.
mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho mwami, turagushimiye n'iki kimenyetso cy'Uburundi bwacu mu izina rya Yesu. Intare n'igikoko kidasanzwe kirinda mu izina rya Yesu, nk'uko na sogokuru yatubereye akarorero mu kurinda. Ndahamagaye ukurinda mu Barundi bose, ugushika hasi mu izina rya Yesu. Ndahamagaye ukurinda kuri Samuragwa, kunabamufasha kurongora bose, baba barinda bahagararira igihugu, barinda badategwa ubwoba n'amajwi y'abadebaguzi, badategwa ubwoba n'amajwi y'ababandi bama mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abarundi twese tubabarinda, ingabo z'igihugu cy'u Burundi bababarinda mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi bababarinda, babe barurangiranwa, babe bitumako mu izina rya Yesu Kristo, batumwa ko hirya no hino nk'uko byatanguye gukoreka, nibize bihagarare, baba bahizi bagwanira igihugu, bari mwimwe yo kurinda mu izina rya Yesu Kristo. Uzobukoze mwami, uzobukoze. Iyi sanduku isezerano yose abarundi twese turayiguhereje, turi hano mwami, nk'uko isanduku y'isezerano yagendera hagati y'Abisirayeli bakanesha, yabari Imana hagati y'Abisirayeli, natwe kubw'iyi sanduku aho izoba iri hose mu izina rya Yesu, iri kumwe na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, abarundi natwe Imana izoba iri hagati yacu, dukingigwe, turindwe mu izina rya Yesu Kristo. Icago cyose n'ibibi byose n'abansi bose mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Uhoraho nyene ingabo, turasengeye iyi migambi leta yashize imbere ko ari izokorerako mu izina rya Yesu Kristo. Turayisengeye, turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo uzobashoboze. Erega sinsengeye bo bonyene, kuko igihugu ni cyacu twese, kandi iyi migambi kugira ije mu ngiro umwene gihugu wese ategerezwa kugira uruhara. Rero nico gituma nsengera iyi migambi ngo uzobashoboze, ubaha ubwenge, ubaha ibyiyumviro by'Imana kugira ngo iyi migambi izoshobore kuja mu ngiro mu izina rya Yesu Kristo. Abahinga b'abanyabwenge turabasavye mu izina rya Yesu, abahinga b'abanyabwenge mu izina rya Yesu, abahinga b'abanyabwenge baboneke, bagenda bashira iyi migambi mu ngiro mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye amafaranga mu izina rya Yesu, amafeza n'izahabu byose ngo ni ibya Uhoraho, kandi ubigabira ugomba mu gihe ugomba mu izina rya Yesu. Amafaranga yose akenewe kugira iyo migambi ishigwe mu ngiro mu izina rya Yesu ndayahamagaye, yambara amababa adukurikire, yambara amababa aturondere, yambara amababa nituze twigere dukena, nititwe tugere tubura mu izina rya Yesu. Bikora iyo migambi kuri iyi ngoma, kuri iyi ntwaro, muri iyi myaka indwi mwami, cya giharuro c'Imana, nituze twigere dusonza, nitwize tugere dukena. Nyene icyubahiro umukuru w'igihugu ntazoburanigwe n'umunsi n'umwe yabuze ibyo akoresha mu izina rya Yesu. Uramugirira neza, umuhe kugira ikiganza ciza. Erega niyagira ikiganza ciza ari hejuru yacu twese, n'abarundi twese tuzogira ikiganza ciza. Uramugirira neza, agira ikiganza ciza, ntiharigira abarundi bazosonza ku ngoma yiwe, imvura ntizotare ku ngoma yiwe, kandi imyuzure ntizotera abantu ku ngoma yiwe. Ibigwara vy'ivyaduka bimwe vya COVID-19 byose turabihagaritse mu izina rya Yesu. N'izindi ngwara z'ivyaduka mu gihe ciwe ku ngoma yiwe turazugaje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Intambara kuri iyi ngoma turazihagaritse, aho zoturuka hose abafise imigambi mibi turazugaje, imbibe z'igihugu turazugaje, turazititirije n'igihome gikomeye c'amaraso ya Yesu Kristo. Dukingigwe,
dukingirwe n'ububasha bwawe abamarayika barinzi bakikuza igihugu cyacu cy'u Burundi turindwe iminsi yose dushigajeyo kubaho urakoze turagushimiye iyi leta turayiteruriye mu biganza byawe izokoreshwe nawe izorongogwe nawe bwa bwenge buva kuri wewe buzobabemwo ivyiyumviro biva kuri wewe bize bibabemwo urabaha abafasha beza urabaha abahanuzi beza abajenama beza bafise ubwenge buva kuri wewe babahanura ivy'ikimazi ivy'ubushobozi bizotuma bibandanya kugenda neza mu izina rya Yesu Kristo urakoze mana yacu turagushimiye turagukengurukiye turaguhaye icubahiro turadugije amabendera yacu tuvuga ngo Burundi Imana yakuduhaye ikudutungire rimwe Burundi Imana yakuduhaye ikudutungire kabiri Burundi Imana yakuduhaye ikudutungire gatatu Burundi Imana yakuduhaye ikudutungire kane Burundi Imana yakuduhaye ikudutungire gatanu Burundi Imana yakuduhaye ikudutungire gatandatu Burundi Imana yakuduhaye ikudutungire indwi n'amajwi arenga Burundi Imana yakuduhaye ikudutungire. Haleluya. Ahejeje iryo sengesho inzamba zaciye zivuzwa incuro indwi nk'ikimenyetso c'intsinzi ku Burundi. Tuvuze impundu nyinshi. Oh haleluya haleluya haleluya. Intsinzi ku gihugu cyacu, intsinzi ku gihugu cyacu, intsinzi ku gihugu cyacu. Haleluya haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nino ngaha rero duciye turangiriza kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi naho ubutaha.